Umugambi wanje werekeye ahanini ugushigikira abigeme kubijanye no kwiga kugira bashoboye kwiga amashure yisumbuye bahereye no kuri mato yose bakayiga muri iyo ntumbero kugira ngo bashobore guteza imbere intara yabo bashobore guteza imbere mbese n'igihugu cacu. Bise umugambi wo gusubiza abigeme bashoboye kuvyara bakiga hama bagacikiriza amashure hagati kuko benshi iyo bamaze kuvyara bacumenga amashure barahevye. Umugambi wanje ni wo kubaka ikigo c'imfuvyi mu Kirundo nize nkatorwa nka MISS Kirundo. Tuzofashanya n'abanyagihugu nabo mu nzego zo hejuru twubaka ico kigo. Mugenzi wa naronse ubufasha bukwiye ndishuye ko ico gikorwa kizoshobora kuja mu ngiro. Ndabaramukije abakunzi ba TV muraho murakomeye. Kuri mikro ni kati ya Benita cameraman Dosia. Nkuko mubizi namanda batumira kenshi dutanguye emission yacu gukora subscribe canke s'abonner ukagira j'aime. Ugikunze ikiganiro hama ukaraba ikiganiro ukagiheza ugakomanta ukanapartager kugira usange ikiganiro cacu abandi. Hama nkuko mubizi namafise byinshi ndabayagira namafise abatumire. Uno munsi ndakumwe n'abakobwa beza bari muri MISS Kirundo. N'abakobwa batatu nibo twashoboye kuronka mbwa ntibisigura yuko ari bo bahari bonyene, hariho n'abandi. Ego gusa abo twashoboye kuronka hafi ni batatu. Baratubwira byinshi kumbure batumiye no kubatora namba amatora yarabaye namba amatora karaba ntatutuzi batubwire byinshi. Tutatevye rero reka ndabaramutse umwe abibwire izina. Ndakora mukije Yambo. Rakomeye. Ego ndakomeye. Akazina Ingabire Eliane. Ndabaramukije Amahoro. Murakomeye. Ego Ingabire yani Belinda. Amahoro. Amazina yanje ni Irakoze Florence. Eliane Liliane. Eliane myaka singa 20 ans. 24. Ndumva ari intervalle y'imyaka 20 Okay. Mpere kuri Eliane. Nigiki cagutumye? Nigiki cagutumye witoza muri MISS Kirundo? Usanzwe uri mu Kirundo nyene? Bon, je sisanzwe mba mu Kirundo ariko niyo mvuka. Hama icatumye nja kwitoza muri MISS Kirundo. Cambere cyo amakritere yose basavye ndakwije. Ica kabiri hari byinshi nifuza kugera ko mbona ko no bigera ko nciye muri MISS Kirundo. Tugeze nyene amakritere. Bashobora kubwira abakunzi ba TV ariko badukurikirana amakritere ya MISS Kirundo. Amakritere ya MISS Kirundo nukuba uri umurundi kazi, kuba uri mvukira yo mu Kirundo, kuba ukwiza imyaka 18 kuva kuri 18 kugeza kuri 25. Kuba uri umwigeme utaravyara. Okay. Ntihenze umengo hariyo critère ivuga yuko ubaye MISS Kirundo bica umara urana ko MISS Kirundo zotogwa muri 2021. Uyu mwaka wose uzocurinda uhera taragira mariage donc utaranavyara kandi utarava no mu Burundi nivyo. Bon, mu makritere ya MISS Kirundo ivyo nta birimo ariko nkuko bisanzwe bizi umumisi ntiyemerewe kwitwa umumama mu gihe acitwa MISS. Ni kuvuga yuko rero mico gihe azoguma ari umwigeme. Ivyo byo kuja hanze canke kuguma mu Burundi sinibaza ko muri MISS Kirundo mu makritere yaho ntavyo bigeze bavuga. Ego. Nka wewe bitoje nka MISS Kirundo. Muri bangaye kwanzu? Turi 6. 6. Mugabo hariyo ikintu nigeze kubona affichage, nigeze kubona. Bon, sinzi ko ari affichage, nabonye kuri Facebook page yuko hazoba ibintu vya le 31. Ari le 31, ari le 1er. Byari wiki au juste. Le 31 yari demi-finale. Niyo yari programmé le 31. Le 31 mwari muri bangahe ku buryo mwari muri bangahe hama muca musigara muri 6 ko biri kose
kuva mutangura mwari si iyo demi finale yabaye n'ubwo hari abavuyemo mwari muri bangahe twari seti hama muri demi finale bashoboye gukuramwo umwe dusigara turi 6. iyo demi finale yabaye officielle haraza abantu ku mugaragaro canke byabaye ibintu byo mu bimwe bita mu Kirundi ngo mukanywa babo genre haza abantu bake mugabo akazoba ari nubwo gute lancement officiel y'ivyo bya miss finale basi akazoba ari yo bagira evenement ikaze byagenze gute iyo demi finale oya byabaye officielle abantu baraje byabaye ku mugaragaro ego ku vyerekeye amapri haco mubiziko oya ntaco tubiziko wewe uri kuri nkawe uri kuri toza muri Miss Kirundo urabona ati jewe vraiment ngo turi kumwe bose nje ndiyumva namba nje naritoje ça veut dire yuko ntawe uzonshaka we wiyumva urabona nyene ko uzoteza kwa Miss Kirundo byanka byakunda cyane gose bufatiye kuki ndigikurushije abandi muri kumwe nshobora kuvuga ko ataco ndabarushije ariko urinze ugerageza kwiyandikisha mu kintu uragerageza ukagira confiance muri wewe ukigirira ikizere kuvuga ati bagiye guhiganwa uvuga ati nshaka ubu wa mbere nta muntu aja guhiganwa avuga ngo nzobu wa nyuma yego bishitse ugasanga mwakoreye ubusa mugasanga nk'ubushimwe uravyumva ubushimwe ntibabahaye nkuko biriko biraba byabaye nk'ahandi nk'ubushimwe ntibabahaye hoho haje umuzi ko kuvyereke gushima oya ntaco tubizi ko turacarindiriye acarinze hama hari ibintu biba by'ama bootcamp urumva hakaba ibintu by'ama bootcamp hakaza bagatwara nk'ahantu mukamara nk'indwi bakabakoresha nk'ama formation kubitandukanye mwebwe byarabaye muri Miss Kirundo oya ntibiraba ariko baratubwiye ko bizoba muri iki kiringo turindiriye finale Belinda kuvyerekeye Miss Kirundo wewe kugira uvuga ati jewe Belinda iyi Miss Kirundo 2021 ntinshika ntibishoboka byaherehe byakugendeye gute uvuga ati kugira ugende wi porta volonté uvuga ati jewe ngekaneshe muri Miss Kirundo hari abantu bashaka kuba baragupushije ugati genda urabikwiriye canke ni wavyiyumviriye ho mu kwiyandikisha byagenda gute mereye kuri ico kibazo mu kuja kwiyandikisha ubwi wanje nyene nije niyumvise yuko nshoboye kubijanye ahanini n'iterambere ry'intara yacu nkuko bari babishize titre yacu novuga umwigeme mu iterambere kandi w'umunyakaranga aho rero mereye kuri ico candaba n'amakritere sanga byose ndabikwijije caniyumvira ati humbure nanje no gico nerereye muri iryo terambere nikore guca nja kwiyandikisha wewe uzoshobora kudefenda imbere ya public kuko iconzi coco muri jury ntiborohera mu Miss uzodefenda umugambi wawe aho nyene cugira kumbwira umugambi wawe ego nkuko byabaye no muri demi finale nkagira amahirwe yo gushika muri finale ndazi neza ko na finale bizogenda neza ego hama umugambi wanje werekeye ahanini ugushigikira abigeme kubijanye no kwiga kugire bashoboye kwiga amashure yisumbuye bahereye no kuri mato yose bakayiga muri iyo ntumbero kugira ngo bashobore guteza imbere intara yabo bashobore guteza imbere mbese n'igihugu cacu mu ntwaro zitandukanye kweki wihutiye umugambi wawe wabonye yuko mu Kirundo ariho abakobwa batitaho ibintu by'amashure kumbura canke basamazwa nibi canke biriye bimeze gute mu ntara yiwanyu kuko nimba washatse kwitoza Miss Kirundo washatse guteza imbere intara yiwanyu hari kintu bavuze ati harakenewe impinduka siko iciye kuri jewe ico c'amashure ncobonye cihutirwa cane ku bakobwa bo mu Kirundo umugambi wanje mu kuwutora narabiye ahanini kukuntu abakobwa batwara inda z'indaro bakiri batoya amashure rero niyo nzira abenshi usanga bahuriramo n'abandi bagahurira hamwe tugerageje kuraba urashobora
guhimiriza hanini biciye mu bijanye no kwiga guhurira ku mashure ukababwira kuri iyo ntumbero nyene bagategereza gukurikirana mu mashure yabo neza kugira bashobore gushika ku kintu kinini cane aho cane nafatiye ku bigeme kugira bashobore gushika kure. Ni kwiyo ntumbero nyene iyo umwigeme abaye concentre navuga ku mashure yiwe hariho vyinshi aba yirinze sico kimwe n'urya mwigeme ashobora gushika kuguma muhira atagiye ku ishure arabasivirize ndavuga nko mu mutwe agahurira hamwe n'abandi burya ku ishure bavuga ati niho hantu hambere umuntu akura ubumenyi apari burya bumenyi umuntu akura muhira. Florence muriga ego hehe mu wakanga niga kuri kaminuza y'u Burundi nkaba niga mu wa kabiri igisata c'igifaransa. urashobora kumbwira umugambi wawe? Ego umugambi wanje nuwo mfise umugambi wo gusubiza abigeme bashoboye kuvyara bakiga hama bagacikiriza amashure hagati kuko benshi iyo bamaze kuvyara bacumenga amashure barahevye bagaca bahereza ngaho nyene bari bageze. Jewe rero umugambi wanje niwo gusubiza ku ishure kubahimiriza kugira ngo bashobore gusubira ku ishure. Ikindi naco ni ugukingira ibidukikije. Yego kugira mwiyandikisha muri Miss Kirundo byagenda gute? Mu kwiyandikisha baratanze itangazo hama bashirako nimero wewe wiyandikisha kuri iyo nimero. Yego amavoti yaratanguye ni ukuvuga amavoti atuma muzoshobora kugira mushobora gutogwa kuri Facebook. Oya kuri Facebook ntibiratangura. Yego ukaba uri nimero zingahe? ndi nimero 5. Eliane urashobora kutubwira umugambi wawe? Umugambi wanje ni wo kubaka ikigo c'imfuvyi mu Kirundo nize nkatogwa nka Miss Kirundo. Tuzofashanya n'abanyagihugu nabo mu nzego zo hejuru twubaka ico kigo. Mugenzi wa naronse ubufasha bukwiye ndishuye ko ico gikorwa kizoshobora kuja mu ngiro. Me anatanda yuko ico kigo cubakwa nzoba ndafashiriza imfuvyi aho ziri. Nimero zingahe muri Miss Kirundo? Numero 7. Belinda? Numero 9. Numero 9. Mwese ko muri batatu muravuga nk'ubu unye bishitse muri mwegwe mwaje ngaha ntagire numwe atogwa. Iyo migambi yanyu izoca bipfa gusa? Eliane? No, imigambi yacu ntizoba impfa gusa. Kuntu twabivuganye hagati yacu twavuze yuko umwe wese yakize agashikiri yemeye kuza muri Miss Kirundo agashikiriza umugambi wiwe bazogerageza kuwukorerako bataravye ngo ni naka yatsinze kuko nta mugambi uhari nyene uvuga ati ntacumaze. No, imigambi yose irafise ikimaze niyo mpamvu batazoca bayiheba. Aba Miss barafise tendance yuko iyo bakiriko bavuga imigambi yabo hari ukuntu umengo baba bafise self confidence umengo baba kaze umengo bariko barabipuva neza ivyo bazokora. Muga par contre siko bigenda kuko kenshi inyuma yaje burya bushimwe baronka nivyo benshi babishimiye wewe ku bwawe niko bizogenda. Bonje ku bwanje fatiye ku umugambi wanje ntago nshobora gukora jewe jenyene ku giti canje ca Eliane ntarose ubufasha bw'abari hejuru yanje nyine bakuze banduta. Mugenzi wa nafashijwe umugambi negerezwa kuwushira mu ngiro me ntafashijwe nawe nyene uravyumva. Turakeneye abakobwa bo mu Kirundo bazi ubwenge biga abashoboye kubyarira muhiri wabo basubizwa ku mashuri ku bwawe yo mugambi numva risho cari cihuta cane mu Kirundo. Kirihuta cyane kubera ugerageje kuraba usanga bigeme bavyara bakiri ku ntebe y'ishura igitigiri ari kinini cyane mu Kirundo. Ego
ni kinini cyane kandi benshi iyo bavyaye kenshi baca baheba amashure bagaca bagarukiriza ngaho. Kuvyerekeye byo muzokwambara bizogenda gute? Abariko barabategura bariko barategura Miss Kirundo nibazo bibafashamwe canke byose muzokwimenya? nibo bazobidufashamo. Hama nkamwe ko muri abanyeshuri bizoborohera kuza muraduga mu Kirundo muja muri ibi na biriya cyane cyane nka Florence iga kaminuza y'u Burundi tuzi yuko atagusiba ari ibintu byo gukurikiza umurongo bizogenda gute Florence? Nzoduga kuko nabigiyemwo n'ubundi nzi yuko bizoba ndi kwishure ntegerezwa rero kubikurikirana gushika birangiye. Hama umugambi wawe mvuzo urangura gute usanzwe wigana muri kaminuza y'u Burundi tuzi ko atagusiba tuzi ko ari ibintu biri strict bidoce bigenda gute ko umugambi wawe utegezwa kurangurira mu ntara yawe ya Kirundo bidoce bigenda gute uzi yuko uri umunyeshuri yiga mu gisagara ca Bujumbura? Mu bisanzwe umugambi mu kuwushira mu ngiro sinzoba ndumwe nzofashanya n'abandi n'abagenzi banje abo turi kumwe canke n'abandi abene gihugu. Niyo mpamvu rero si ngombwa mu kuwukora misi yose nzoba ndi mu Kirundo. Oya ndashobora gusimba nkaja kwishure hama nkongera nkasubirayo kurabaho. Miss Burundi irahari yaje mwarabonye lancement officiel yayo mwarabonye yuko hari ama avantage peut-être nawe mutaramenyeshwa ubushimwe buhari Miss wowe w'igihugu sicoka mu Miss w'urwego rw'intara urashobora guheba nko kubwawe wumva woheba ukaja muri Miss kubyerekeye igihugu canke ukazobandanya muri Miss kubyerekeye intara mugabo urumva ko uyu mwaka wa 2020 uzobugucitse n'ama opportunité menshi cyane. Igikorwa natanguye ni kuba Miss ku rwego rw'intara kandi nibaza yuko urinze utorwa ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu birashoboka. Ego atakibuza bishitse iyo ku rwego rw'intara bikazoba novuga imbere ndashobora no kwitoza ku rwego rw'igihugu. Kuvyerekeye ubushimwe haje mu biziko? Oya none atacu mu biziko ntimwumva yuko hashobora gushika igihe bavuga ati twebwe ni musanzwe nta bushimwe twavuganye ibyo nta birimwo mwari sonse kumenya ubushimwe kuko uko biri kose namba waragiye muri demi finale kuko nka jewe ntiwonsigura yuko waragiye muri demi finale ugatogwa ukabugira uje muri finale ukabutaramenyesha gashimwe ntimva ko harimo ibintu mengo harimo manyanga. Icambere cyo kuja kwitoza muri Miss Kirundo ntitwagiye dukurikiye ubushimwe twagiye dukurikiye imigambi yacu yo dushaka gushikiriza. Ndi kuvuga yuko ubwo bushimwe ni butashoboka bigashoboka ko turangura imigambi yacu nta kabuza tuzoyirangura ko tuzotugo duteza imbere intara yacu n'igihugu cacu. Ubu unye turi mu kwezi kwa kabiri demi finale yabaye itariki 31 z'ukwezi kwa 12 bizobandanya gute finale izoba ryari bizobera hehe? Ma demi finale twe hanini nta kintu kinini yatubizi ko cibizobandanya ariko nuko tuzi yuko finale izoba le 4 avril. Ibindi bikorwa ntiturabimenyeshwa neza ni hamwe nyene twavuga tugasanga tuvuze ibitari byo. Ego negiki ushikiriza kuriko aragukurikirana bivuze ati ujya mwana afise imigambi irashe no mu Kirundi wacu ibi niki woshikiriza en tant que candidate wa Miss Kirundo 2021? Ishe no bushikiriza nuko no musaba yuko yonshikikira mu kushigikira kantora kuri Facebook nubwo bitaratangura ariko biratangura vuba no musaba yuko yozontora akagira partage na j'aime ivyo bizoba bihagije azobakoze. Belinda usabiki kwa gukurikiranye kumvise umugambi wawe kuwo mu Kirundi wanyu eka mbere n'abandi nigikusaba niki usaba uri karagukurikirana kugira uzoshobore gutorwa we Miss Kirundo gutyo ushobore gufasha abashobora kwiga babanyesha babakobwa cyane mu Kirundo gutenza imbere cyane umugambi wawe mu Kirundi. Ico no saba abantu baba bariko baradukurikirana muri kiganiro ahanini na maju yo kuri Facebook uja muri page ya Miss Kirundo nyene hama nabivuze nko nabivuze ndi numero 9 ingabire ya Belinda hama ukagira j'aime na partage na commentaire gusa ibi vyuko tuzotorwa kuri Facebook ntibiratangura ariko hanini miyo page nyene
ego hama ibisigaye naho ku bijanye no kunshigikira nkabumvise umugambi wanje kandi nifuza kuzoshira mu ngiro ibisigaye umuntu azobimenya maze gutorwa. Florence, umugambi wawe twawumvise, ico woshikiriza nk'akajambo kanyuma kwagukurikiranye neza cyane uvuga tujya mukobwa afise umugambi urashe nkeneye ko ashobora gutorwa, iyo bigenza gute? jewe umuntu yifuza ko nshobora gutorwa arashobora kuja naho bavuze ko bitaratangura, ariko nibaza ko vuba bizotangura. Uraja kuri page ya Miss Kirundo kuri Facebook, ndi candidate numero 5, ukagira j'aime na partage. Hama ikindi saba nukubandanya nyene badutera intege bakadushigikira mu vyiyumviro vyacu, nimba araho babona twogira twokosora bakatubwira tukahakosora, hama ibintu bikazogenda neza. Florence, reka ndabashimye kwitaba ubutumire bwanjye. Ego namwe mwakoze. Eliane, Belinda, reka ndabashimire cyane, nibaza yuko tukazobakenera ikindi gihe muzotwitaba. Ego murakoze, tuzobitaba. Bakunzi ba Ndaha TV, ndabasezeye ndabasaba kubandanya mukora subscribe canke s'abonner, j'aime, ariyo like, commentaire na partage, mugapartage n'abandi mubasangiza ibiganiro by'iwacu. Ego ahasigaye mwandanye mudukurikirana ibiganiro byacu mu biheze muzaba mukoze cyane, tuzosubira kuganiro cyacu gikurikira. Ciao ciao.